Yesu nashimwe. Tubanje gukengurukira Imana Data wa twese wo mwijuru ko yongeye kandi kutugira neza, ikaba yatwemereye kuri igenekerezo kuba tukiriho uhereye mu kwezi kwa mbere, none tukaba tugomba ivyo tuvuga guheza uyu mwaka. Yesu nahabwa icubahiro. Twahoye na byinshi ariko twari kumwe n'Imana, Imana yagiye itugirira neza. Twamaze kumva amajambo menshi kandi tumaze iminsi twumva amajambo y'Imana. Rero muri iminsi heze hari ijambo ry'Imana ryari mu mutima wanje. Iryo jambo mu nyuma inca nerekwa ibindi kandi kubw'ishengero, ariko ndavuga jewe reka senga Imana. Mana, nimba ari wewe, nimba ukeneye kwiba ibintu cyangwa iri jambo ndarivuga, uyu mwaka ntuzurangire ngo tuje muri 2024 ntararishikiriza ubwoko bwawe. Nimba nawe atari wewe ubona ko bidakwiye bibuko, ariko marazi ko muri Pentecote ntibasaba umwanya. Yesu ahabwa icubahiro. Hariho urutonde kandi ni vyiza, ariko bica bishika ko Imana ikoresha abakozi b'Imana baca bampuye umwanya, nca shima Imana avuga kumbe rya jambo ntegerezwa kurishikiriza kuko nari nabisengeye. Imana rero irakoze ko yabikoze. Munshire n'amaboko hejuru dukengurukira Imana. Bwana Yesu asifiwe. Uko turi mu bihe twongera kwibuka ivuka ry'Umwami Yesu Kristo, reka dusome uyu murongo hanyuma tuce tuvuga iryo jambo, kuko muri ibi bihe turimo ubu nk'ubu turi mu bintu bibiri. Hari ikintu cyitwa ubu turiko turibuka ivuka ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ubu niryo twibuka. Inyuma yo kwibuka iryo nyene n'ubundi hari ibyo twiteze kuja mu ijuru. Bwana Yesu atusaidie. Nimba tushobora kwibuka ivuka ry'Umwami wacu Yesu Kristo, ariko hari ibindi twiteze kuja mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Hari icyo dutegereza gukora muri uyu mwanya nko kwibuka ivyo Imana yadukoreye kubw'imbabazi n'urukundo Imana yatugiriye ikarungika umwana wayo. Gatubanze dusoma ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 2. Ku murongo wa 13 nama tusimba ku 19. Tusome mu izina rya Yesu. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka 2:13. Uwo mwanya hamwe n'uwo mu marayika haboneka ingabo nyinshi zo mu ijuru zihimbaza Imana ziti, icubahiro nikibe ku Mana. Yesu nahabwa icubahiro. Ku 13, ariko Mariya abika ayo majambo yose ayiyumvira mu mutima wiwe. Yesu nahabwa icubahiro. Turabona ko umumarayika abarira bungere yuko umwana w'Imana yavutse. Aha rero turabona ko neza umumarayika abonekera bungere bariyo mu ishamba, ariko ubu abungere barara mu nzu. Usanga nk'ifise uruhongore hakaba n'akazu kabungere. Kera barareyo nyene mu ishamba, haba hari hasanzwe hari ibitungwa. Ariko umumarayika Yesu amaze kuvuka i Betelehemu, umumarayika arabonekera abo bungere. Ubwiza bw'Imana bwongera bakayangira bari kumwe. Ariko icyo bakoze twavuze ko
bahimbaza Imana, baciye bahimbaza Imana, umumarayika ababwira inkuru yuko umwana yavutse, umwami wacu. Twabaze kumva mu ndirimbo, nta kindi bavuga yuko twarose umukiza, kandi uyo mukiza yaje, nico gituma turaha. Kubw'uyo mukiza yaje turaha, yaje kuducungura bivanye n'ibihe ubwacu twarimwo, kuko twaravuye mu buntu bw'Imana. Imana yari yadusezaho kugira twibereho neza, tuzoze turiyamurira ivyamwa, twiyamurira twirira tujandajanda. Ariko kubera icyaha, Imana kubw'imbabazi yavuze ko umuntu wanje naremye ntegereza kugira iki? Kumwiyegereza. Umwami wacu Yesu abaravuse, amaze kuvuka rero hari ijambo rivuga guhimbaza Imana, kujya abungere bari kumwe n'uyo mumarayika amaze kubabwira inkuru, baciye bahimbaza Imana. Uyu munsi nawe wibutse ukuntu umwana w'Imana yavuka, himbaza Imana mu mutima wawe. Bwana Yesu asifiwe. Habe guhimbaza amashimwe kubw'umwana w'Imana yatuvukiye. Bwana Yesu asifiwe. Aha rero abungere bimaze kubuko batwara inkuru, baragenda ni Betelehemu kwa Mariya, baza kumubwira ivyo babwiwe. Nawe ico yagize ivyo byose, ayo majambo yayabise hehe? Mu mutima. Ivyo byose yarakiye abika mu mutima. Bwana Yesu atusaidiye. Umviriza, ivyo yumvise yabibise mu mutima. Ivyo ubuntu, ubonye ubuntu, wibutse ubuntu wagiriwe n'Imana, umwana wayo akaza kutuvukira n'ibikorwa yakoze kugira ngo wowe nanje ntituze tugire urupfu rubi. Nimuze dushimire Imana. Shima Imana mu mutima kuco yagukoreye. Himbaza Imana. Hanyuma amajambo y'Imana tugenda turumva, agenda arategura, agenda aratutegurira iyo turiko turaja tuyakire. Mariya ico yakoze yarakiye ivyo abwiwe, ashirako n'ivyo yarasanzwe yarabwiwe, abigumya mu mutima, aguma bitegereza, aguma anacheuwa. Imana nitugirire neza. Nawe amajambo y'Imana kuwagiriye ubuntu zurakira, ushira mu mutima, ugumya, kuko ijambo ry'Imana nijyaba mu mutima, nijyaguma muri twebwe. Ubwo niyo resipase izotuma dushika mu ijuru. Yesu natugire neza. Turaberere rya jambo muri Yesaya 55. Yesaya vugishwa n'Imana. Yesaya 55. Murantunga ni kuri 5. Myaka ntenyegezwa. Kuri 5 duhere ku murongo wa mbere, dusome mu izina rya Yesu. Umuzabibu uhoraho n'ibizowubako, hinge ndirimbe ivy'umukunzi wanje, indirimbo y'uwo nkunda ivuga ivyo umurima w'imizabibu yiwe. Umukunzi wanje yagize umurima w'imizabibu ku musozi umera cyane. Yari yarawurimiriye, akuramwo amabuye, ateramwo imizabibu y'ubwoko bwiza, awubakamwo umutara hagati.
awimbamwo n'ikinogo akikora bwa bwato nuko yaziga ko uzokwama inzabibu ariko wama ibihumbwa vy'inzabibu. Kuri 4 ico nari gukorera umurima wanje w'inzabibu ntawukoreye ni giki? Ko naziga kuzokwama inzabibu ni giki cyatumye wama ibijabija vy'inzabibu? Yesu natugirire neza. Iri niryo jambo ry'Imana. Ni jambo ry'Imana nararironse. Umviriza, nararironse haca hakurikirwa n'ivyo ngira mvuge. Bwa mbere turabona ko iri ndimiro, kandi iriya ndimiro murazi ngene umurimyi arima, yariko ararima umurima wiwe. Turabona neza yuko ngo yateyemwo urubuto rwiza mu ndimiro. Twebwe abana b'abantu Imana yaratugiriye neza, yaraturamye, hanyuma ituma umwana wayo ari uyu munsi turiko turibuka, kugira umwizera wese, umuntu wese akijijwe, umuntu wese akijijwe aca bindimiro awuteramwo imbuto nziza. Niyo mbuto yateyemwo n'ijambo ry'Imana. Bwana Yesu atusaidie. Indimiro, imitima yacu yari kure y'Imana, ari nk'indimiro, hanyuma tugirirwa ubuntu turakizwa, ivyarimo byose birakugwa, ari ayo mabuye twabonye mw'ijambo ry'Imana. Ubusizi bararima, akuramwo amabuye, agenda akuramwo ivyo byose bitameze neza, kandi ivyo byose yakuyemwo nivyategereza kunyoha urubuto, kutuma urubuto rutamera neza. Ivyo byose arabikuramwo, ari ivyo vyaha vy'abana b'abantu, ari ivyo vyaha vyanje, ari ivyo vyaha vyawe wari usanzwe ufise. Ivyo byose arakuramwo, ashiraho urubuto rwiza, ngo yubakaho umutara. Indimiro yubakaho umutara. Reka turabe ngiyi imeza nk'indimiro, umurimyi ariko ararima, arima akuramwo amabuye, akuramwo ibitameze neza byose, akuramwo atera urubuto, kandi nizo mbuto yagenda atera niryo jambo ry'Imana yagenda biba mu mitima yacu, yagiye ashiramo mu mitima yacu. Hamaze kubuko aca yubakamwo umutara. Hari abatazi umutara, nk'abana bavutse ubu ntibazi umutara. Yubakamwo umutara. Umutara ni ikintu bubaka kirekire. Hajya rero abazamu, abarinzi, acaja hejuru y'uyo mutara kugira ngo agire iki? Arinde ibyoza kugirira nabi iki? Umuzabibu ari uyu murima. Umuntu ari hejuru ku mutara arabona byose, igiturutse hari arakibona, ikizana nyina arakibona, byose arakibona. Ni kuvuga umurinzi ababona byose kugira ngo akingire iyo ndimo. Bwana Yesu adusaidie. Imana ashira mu mpwemu yera. Bwana Yesu asifiwe. Ashira mu mpwemu yera, warakijijwe, abiba mw'imbuto, ariyo jambo ry'Imana. Mpwemu yera nawe acajaho kugira ngo ashishikara agira iki? Aturarira, agendagenda natwe, agerageza kuraba icoza kutugirira nabi, icoza gukura agakiza, icoza gukura ijambo ry'Imana, aba hafi kugira ngo tugume muri ivyo bihe. Imana ntacyo itatukoreye, ariko ngaha havuga ico nari gukorera umurima wanje w'inzabibu ntawukoreye n'igiki? N'igiki? Kurungika umwana.
naho waba ufise abana benshi bakubwiye reka uyu mwana tumutware hajya babanze bamwice kugira ngo nakarokoke, naho waba ufise benshi kuko umwana ntashira uburyohe biragoye, ariko Imana kubw'imbabazi n'urukundo rwayo itanga umwana. None Imana yari kugukorera itagukoreye ni icyahe? Kandi nyuma yaho atusezeranira ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Atusezeranira ijuru, kandi niryo juru tuzorijamwo twemeye kuca mu nzira uko Imana yayituteguriye. Hamwe rivyo ico nabonye rero icaciye gikurikira, nabonye ishengero kandi aha nyene ryanyene mu Kinama uku nyene niko ryari rimeze. Jewe ninjira mu muryango hajya ninjiye indani mu kigo, mpura n'umudayimoni, umudayimoni mugufi ameze bwa muntu, kandi n'uyo mudayimoni yinjiriye hajya mwajya amadirisha. Ico gihe nabona hariho umuryango muri uruhande, arasohoka inyuma y'urusengero, ariko indani mu kigo ariko araza ngutumbera kuja gusohoka ngo agende. Mu maboko yari afise akabido kuzuye amavuta. Negera, akabido kuzuye amavuta, arasohoka hajya nyene amajaja kwidirisha ari akajyango, atanguye kuza gusohoka, nanje ninjiye uko turatubirana. Ndamuravye ndavuga ivyo nibiki, mbonora amavuta kandi yari yuzuye ako kabido. Ambonye arasubira inyuma, amaze gusubira inyuma icabaye niki, ako kabido n'amavuta ngo aya mavuta yarimwo yari amavuta y'abantu bamwe mu ishengero, ariko aragenda akura mu mitima yabo, asohoka atwara, yongera agaruka akura mu mitima yabo, yongera kandi atwara. Yesu nadufashe. Aca arasubira inyuma, aca arayinjira ndani mu rusengero. Ko mu ishengero hari igishe kitari gito c'abantu bamaze kuma mu mitima, kumbara abadayimoni, baguma bakwega amavuta mu buryo bw'imwemu, bakaguma ngaho barumye, bakagenda barumye, kumbe hariho ubundi bushobozi bwirirwa buriko burakwega bwigira, buza bukwega butwara. Maze kwinjira ica ninjira iyo muryango nyene, aho iyo dayimoni yari yinjiye, kuko ako kabido k'amavuta yaciye akasubiza mu rusengero. Ninjira hajya, maze kwinjira ica mbona uwundi mugwi wa kabiri w'abantu mu rusengero, nayo nyene atari benshi cyane, abantu b'Imana, abantu bateramye, abantu bafise ubugingo, kuko naho bimeze uko, naho hariho bamwe imitima yabo igenda yuma, ariko hari abandi bateramye bari ku mavi bariko barasengera ishengero. Bwana Yesu dusaidie. Ndiko ndagenda mu rusengero ngiyenduko, amaja hariya naho, amaja hino, yasohoka na kabido k'amavuta, amaja hirya naho icamba n'umugugira gatatu. Yesu nadufashe. Suri mbona umugwi ugira gatatu, hajya amaja kwidirisha ryo hino naho ica mbona ibidayimoni bibiri byamaze kwiziza umutwe,
neza neza mbona mega kijya gica ruhande rw'idirisha rwavuyemo ibidayimoni byinjiza umutwe ndabibona neza ari bibiri ibidayimoni bikuze. Yesu nadufashe maze kubibona bari biravyo n'ibiki kumene abantu bari mw'ishengero baramaze gutegwa baratewe bari mw'ishengero. Mani dufashe baratewe ni kuvuga nabo bariko barakora ibikorwa vy'Imana baratewe muri bo abadayimoni baramaze gufata icumbi. Ntangura gukemeye nabo nyene bahagaze bateramiye ishengero tutangura gukemeya uko twakemeya niko byasubira inyuma uko twakemeya niko byasubira inyuma kugeza biva bitumuka muri rya dirisha bikaca vyiruka cashika hajya tubanga bugara. Yesu nahabwa icubahiro. Umviriza abo bantu bumye ibikorwa by'Imana ntibagikora. Aba bantu bumye ngo barangwa n'ikibi mu mitima yabo barangwa n'ikibi ariko nico kibi kuri abo bumye nikiraseruka bagenda bakigendana nikiraseruka barumye nikiraseruka ariko icoma uyu munsi mukitatura n'Imana. Ijambo uyu munsi ukitatura n'Imana ni kuvuga abo bantu bagenda n'ikibi kuko ikibi kiri mu mutima w'umuntu ntushobora kukimenya uretse ubwawe wewe ico kibi cawe ufise ni ukimenya n'Imana yo mwijuru imureka mu mitima yacu. Bwana Yesu adusaidie. Barumye ibikorwa ntibakora barumye ingabire zabo barataye barumye bumye bahagaze ntacyo banze ijambo ry'Imana ryavuze ni igiki Imana yari kugukorera itagukoreye ni igiki umuririmbyi aravuga ngo harura imigisha Imana yakugiriye hanyuma urabe aho ugeze uharure hanyuma usubire mu kibanza. Yesu nahabwa icubahiro. Barumye ikibi muri bo nikigaragara kiricari muri bo ishari kugira nabi muri bo bipfuza kwica bene data muri bo barakigendana nikigaragara ariko ico kibi kiri muri bo. Umuntu nta muntu mubi abaho ariko ikibi nico kiba mu muntu. Yesu nadufashe. Ikibi nico kiza kikagerera mu muntu. Nimuze twitature n'Imana. Urazi ibihe byawe yewe wumye wewe wagadutse urazi ibihe byawe birenganye. Uyu munsi n'umwanya mwiza ukwitatura n'Imana. Wongere ugaruke ingabire zawe wongere kandi uzifurure umwanya ukitwa uyu munsi. Bajya nabo bamaze gutegwa n'ibidayimoni bimaze kwigira mu mutima aba babandanya bakora abaririmbyi baririmba arabasengera abandanya basenga n'ibikorwa babandanya bakora kugira ngo bigaragare neza ko bakiri mu murongo w'Imana. Yesu nadufashe. Ariko ubwawe uriyisi waratewe abantu usanga bafise abagore injuju abantu birirwa barasambana bagakora abantu birirwa baricana bagakora abantu birirwa amabi yose bo barayakora. Ico kibi cyaramaze kuja muri bo kugeza aho kirengana batangura kugenda bashyira mu ngiro ibibi biri mu mitima yabo.
Bwana Yesu atusaidie. Yewe muntu reka gukorera ubusa, yewe muntu reka gukorera ubusa. Eraba Imana yatugiriye neza kugira ngo twame imbuto nziza. None ko dusigaye twame ibijabija, none ko uyu muzabibu kusigaye wame ibijabija. Ibijabija nabyo nivyaye, nivyo bikorwa vyitirirwa vy'Imana ukora, kuko vyita ibikorwa vy'Imana yubikora n'ijuru ivyemera. Bwana Yesu adusaidie. Ibijabija izo mutani turiko bariko baraba ibijabija, abo bagendera muri ivyo kandi barumvise abo bariko barama ibijabija. Nigiki nagukoreye kubera gushishikara ukora ibikorwa vy'Imana kandi ubangikanije? Harageze rero kw'ivyo bidayimoni babitutumura mu izina rya Yesu, babitutumura mu izina rya Yesu. Tukorera ijuru, ivyo dukora byose ntibizobe imfagusa. Iryo jambo ry'Imana baryumvise sabahezake. Yesu natugire neza. N'umwanya wo kwitatura nta bindi nongerako, kandi Imana irakoze ko nshikije icari muri jewe. Turahaye kazi ushaka kandi nkomezi ko Imana yongera kumwongera amavuta. Uyo yamaze kumba turamaye kazi abakozi b'Imana bongere kandi kumukomoreza amavuta, asubire kumva atotare mu mutima, atotare mu mutima, atotare mu mutima. N'umwanya mwiza Yesu avukire mu mitima yacu twese twumva ari amina. Tushima kandi n'amajambo y'Imana tuyakire tuyagumije. Abatabona abadayimoni nabo kaze babitutumure mu izina rya Yesu. Kaze usaba imbabazi, ushishikare gukora ibikorwa wemerwa n'Imana yacu yo mu ijuru. Haleluya. Ubaza umutima wawe, kuko ijuru umuntu wese azogenda ukwiwe. Baza umutima wawe hanyuma ukore ibikorwa birama, ukora ibikorwa birama, kuko nivyo bizoduhesha ijuru. Nimunyaruke umwanya ucariho, hanyuma kozi b'Imana babashire mu biganza vy'Imana. Ayo yemwe tuzokwakaka, ayo yewe tuzokwakaka, nitwashika mu ijuru tuzokwakaka, ayo yewe tuzokwa. Nimunyaruke babashire amaboko y'Imana. Turindiriye iki yemwe, turindiriye isezerano y'umwami wacu Yesu, ahazozazananye n'abamarayika biwe, ayo yewe tuzokwakaka. Gadusabe umubwiriza wacu abashire amaboko y'Imana. Nuko rero twumvise imburi, umuntu wese yumvise iyi mburi hari ico Imana imubwiye hariya ku mutima, yohaguruka n'ahatosha ikino agahagarara hariya kugira ngo Imana imubabarire kandi Imana yongere kumushiramwo amavuta. Hari umuntu amavuta yoba yaraheze, wa murwanizi yarivye amavuta gatobora mu mutima. Ahari amavuta ya mpwemu yera, hari amavuta y'Imana akamutwara amavuta. Hariya hejuru ndabona bamaze guhaguruka.
none rero tugomba tubasengera Imana kugira ngo Imana ibagirire imbabazi. Tugomba tubasengera Imana kugira ngo Imana ibababarire, Imana ibaharire, Imana isubire kubaharira. Tugomba tubasengera Imana kugira ngo Imana ibagirire imbabazi, ibaharire mu byo bakoze byose, ibaharire mu byo bagendeyemwo. Reka nsaba uyu mukozi w'Imana ava ikiremba abasengera Imana ibababarire, kandi nanje ndaza kubasengera kugira ngo Imana ibahe amavuta. Senga mukozi w'Imana, ubasengera Imana ibaharire. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye uri Imana, Imana ikunda ishengero ryayo, Imana idufise ku imigabo n'imigambi myiza, Imana iyagiye kudutegurira Kristo ahera mu ijuru, Imana y'urukundo. Haleluya. Turagushimiye iriganuke Mana, turagushimiye kukugira neza kwawe, turagushimiye uru rukundo ukunda ishengero. Nico gituma umwami akirigendera agahishura amabanga. Mu izina rya Yesu turakuje mu izina rya Yesu. Ibi bitero biriko byinjira mu ishengero, ibi bitero biriko byinyegeteza, turabikubisa umusaraba wa Kristo, turabikuje mu izina rya Yesu. Ahantu nihaboneka umuriro w'Imana utongora, nihaboneka umuriro w'Imana utongora mu izina rya Yesu Umunyanazareti. Urashoboye nubwo tutazi kugenza, wiyerekane mu izina rya Yesu. Ibitangaza n'ibimenyetso bikoreke. Haleluya. Igicaniro c'Imana kiboneke muri iri shengero. Urakoze, turavuze urakoze. Aba bafukamye mu izina rya Yesu, baraciye bugufi mu izina rya Yesu, baragomba mwami amaraso yawe ngo abeze. Muririmbyi ariko araririmba yavuze ngo umwambaro wombera n'amaraso ya Kristo. Haleluya. Amaraso ya Yesu nabeze kuca arico cose mwami baje bazanye imbere yawe, bagomba gutabagwako, bagomba guharigwako mwami. Nico gituma ucihishura ukiyerekana nk'Imana. Maraso ya Yesu amaze kubeza mwami, bace bumva amahoro mu mitima yabo. Muririmbyi ariko arimba yavuze ngo amahoro atangwa na Yesu acaganza imitima yabo. Urakoze kubejeje, urakoze kubahariye, urakoze kubatunganije, ubahe wa munezero wagakiza mu mitima yabo mu izina ryawe gera Yesu. Amen.